wese niyiyubare uko yubakako. Aho ku 11 yego kuko irindi tanguriro atamuntu ashobora kurishiraho atari iryashizweho niryo Yesu Kristo. Amena. 12 Yego. Ariko iryo tanguriro umuntu niyaryubakisha ku izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa cy'umuntu wese kizoseruka. Yego. Wa munsi uzogiserura kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa cy'umuntu wese uwo muriro uzokugeza ico kirimo. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Tuvuze itanguriro, dusomere gatoya guma hafi. Genda mu Magalatiya igice ca 2 umurongo wa 20. Ari Galatiya 2:20. Murongo wa 20 bavuze ngo nabambanwe na Kristo ariko ndiho. Amena. Yamara si jewe nkiriho, aho ni Kristo ari muri jewe. Amena. Ivyo nkora vyose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Imana iguha umugisha mwinshi. Dukomere Imana amashi menshi kubw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo ko dukwiye kubaka ku itanguriro. Haleluya. Twese twugarama Bibiliya yacu kugira ngo uyu munsi dutahe twubakitse ku itanguriro. Bwana Yesu asiwe sana. Itanguriro ngo dukwiye kubaka ku itanguriro. Umurongo wa 12 wo wavuze ngo nta rindi tanguriro rihari, nta rindi tanguriro rikome atari kubakira kuri Kristo Yesu. Haleluya. Tugiye kuganira ku itanguriro gatoya mu buryo bugaragara. Itanguriro, igikorwa cyose kigira ikintu biti banze, kigira intango, kigira urufatiro kugira ngo kibandanye kuzura. Ni kuvuga ngo nyimba kino giseke kihari, haleluya, kino giseke kikaba kihari, umushonyi cyangwa umubunzi cyangwa uwakijisha, umujishi wacu, kugira ngo akijishe kirinde kiba kino giseke, hari intango yatanguriyeko, hari aho yahereye, hari icyo bita ngo mu ntebetebe, mu ntango hano munsi, hano mfashe. Ni kuvuga ngo namwe no gicurika nkakigira gutya, ukuboko guhita kwinjira. Ni kuvuga hano nashize indani, ntabwo nashize ku itanguriro rya kino giseke. Kandi iyo nashize ku itanguriro ry'igiseke, igihe cyose ndacokera. Ubu ni kuvuga nubwo nogira gutya nkaja mwibarabara nkasega, bazi ko ndikimuga. Kubera intoki niziboneka, ikiganza nikiboneka, ndamugaye. Haleluya. Ariko ndi kuvuga itanguriro, ndi kuvuga iki? Hano munsi umujishi niho yahereye, hagira urufatiro. Iyo mvuze itanguriro n'urufatiro, urufatiro umuntu aherako, urufatiro rutuma igikorwa umuntu ariko arakora gikoreka, urufatiro rutuma ikintu umuntu ariko ararangura kiranguka, urufatiro rutuma aho umuntu ahagaze yumva afise equilibre, yumva afise inguvu, yumva afise imbaraga, yumva ahagaze mu mbaraga no mu nkomezi. Urazi hamwe iyi ntanguriro itabayeho ntaco woshiramwo ngo kino kintu kijemwo. Kugira ngo wewe ube umuntu ukwiye kuba uriwe, ukwiye kubakira ku itanguriro. Umujisha ajishe kino ntagira itanguriro, kiba igihengeri, kiba igitoro. Igikorwa umuntu wese yifuza kurangura, yifuza kugeraho, agira intanguriro yaco, agira base yaco. Igituma Imana yaraturemye, ntumbwire ngo Imana yahereye ku mutwe, ntumbwire ngo yahereye ku maguru, ariko ndiko ndakwereka itanguriro ryo kugira ngo utambuke bikunde. Nyimba Imana yarakuremye
igafata ikirenge cawe ikakigira nk'uko kimeze hano munsi, ikahafyatamika, ikahagarika kuno, ikaharyamika hasi hagororotse, hari horizontalema, haryamye hasi ku isi. Ni kugira ngo ugire ekilibre y'uguhagarara. Imana yakubakiye itanguriro ryo kugira ngo uhagarare. Imana yagushiriye icyo nita base kugira ngo bikunde kuhagarara. Iyi base nubwo hamwe ho kwangirika, ahandi harahagarara. Kubera iki? Hari umushinge, hari fondation ihagaze, ishinze, ishikamye neza, ituma uhagarara, ugatera umugere, ukuguru kumwe ukaguma kugufasha, ugatera ukundi, ukuguru kundi ukaguma kugufasha. Hari itanguriro ririmo imbaraga, hari itanguriro ririmo ekilibre uhagazeko. Imana yakubakiye. Sometimes ubona ibintu bifise esthétique, ariko muri iyo esthétique harimo imbaraga, harimo itanguriro, harimo kuguru kugifashe. Listen, turavye no bafre, tuyibona iri muri no forme nyene yayo, tuyibona iteretse kuno nyene. Kumbure wewe ushobora kuraba ukavuga ngo bayicuritse, ntibayicuritse, bayigaramitse, ntibayigaramitse, bayijyamitse uku, ntibayijyamitse uku, ariko kuri yo hari itanguriro ryo kugira ngo ihagarare ku isi. Hari itanguriro ryo kugira ngo n'ibiri indani ntibisanzare. Hari itanguriro ryo kugira ngo ibiri indani nitubibone, ariko icyo tubona tukibone gihagaze. Imana dutabare cyane, Imana tugwanire. Oh haleluya. Igituma wicaye kuri iyo ntebe ntigwe hasi, igituma wicaye kuri iyo ntebe igasporta uburemere bwawe, nuko ifise itanguriro ry'amaguru ane. Ayo maguru ane akubuza kugwa hasi, hakubuza kwivunika, hakubuza kutembagara. Ayo maguru ane hakubuza kwinyiganga. Kurako kumwe urabe, ucugwa hasi. Kura kabiri urabe, ucugwa hasi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana dutabare cyane, Imana tugwanire. Itanguriro kugira ngo uvuke wewe, habanje kubaho itanguriro mama wawe na papa wawe. Kuko novuga mama wawe, hano hari abakobwa benshi bageze kubyara ariko bataravyara. Imana yabanje gushira itanguriro rya papa wawe na mama wawe. Kumenga mwaraka Yesu. Muri gufashwa n'ijambo ry'Imana. Kugira ngo bikunde gukora akazi neza, bigusaba itanguriro. Kugira ngo bikunde ko wihangana, ukihanganira ikikubabaje, bigusaba itanguriro. Kugira reka nkubwire ikintu kimwe, nibazokubesha ubonye umuntu mu ntege nke, ubona umuntu ari umuzayifu mu murimo w'Imana, ngo bitanguye aho urimo. Wenye n'ubwiwe ntiyubatse, ntatangurira agira, ntatangurira agira. Nyimbuza gusenga hano kubera igisirimba, wubatse ku gisirimba, igihe kizozima utarantre, uzosohoka kandi ntacu uzowusohokanye. Kuko muri gym tonic barakubitamwe igisirimba. Mwibarabara uri muri siporo, uratsa agasabufu kawe gatoya ukirukanga, urashira amayekutere mu matwi ukagira siporo. Ariko itandukanira aho riri, naho utamba igisirimba wubakiye, naho utamba igisirimba uhagaze, naho utamba igisirimba ushikamyeko, naho utamba igisirimba ufite ikigufashe. Kavuga ngo ntamba uko Dawidi yatanze agatambira umwami kuko yamwibutse, nanje reka ndamutambire kuko namenye ko agira neza, nanje reka ndamutambire kuko namenye ko abahora, nanje reka ndamusingize kuko n'umwami w'abami. Muri ico gihe nuzoba wubakiye ku gisirimba, aho uzoba uri kurasingiza Uwiteka kimwe n'ikikurimo, hamwe n'ikikurimo. Ijambo ryatubwiye neza, navuze byinshi. Umuntu yakoze isentire kugira ngo dusobeke, tuyirenze ko tubegwe,
afise aho yahereye, kandi aho yahereye niyatanguye gufunga igufuri, niyatanguye gushira kijya gufuri, ijya gufuri yabaye ya nyuma, yabaye mu bikorwa vy'iherezo. Haleluya. Mbega ko umuntu asaba ubufasha ahagaze hehe? Nta muntu ndigera mbona yubaka inzu atabanje gukora ico bita fondation. Nta numwe ndigera mbona, nta numwe ndigera mbona baja kubatiza mu mazi menshi atavyemeye n'umutima wiwe. Nta numwe. Wabanje kubaka uravuga ngo kuva uyu munsi menye neza ko vyose ari ubusa, ikiruta vyose ari gukurikira Kristo Yesu. Ukubakwa kwitangurira, ibi ngingo wigiriye, ibi ngingo wifatiye, ibi ngingo igushikamishije, ukavuga ngo reka nkubwire ikintu kimwe. Ntabwo Imana yananiwe no kukwishura, ntabwo Imana yananiwe no kuguha ivyo ukwiriye kuronka, ntabwo Imana itumva amasengesho yawe, irayumva. Reka nkubwire ikintu kimwe, umbwira ko ari ukwihenda kuba umuzungu yazanye imyunzane, amabalance. Imyunzane munacumva mu bwinshi, imyunzane mu bwinshi. Wibaza ko ari ubujuju kuba yazanye imyunzane y'ubwoko butandukanye. Hari umunzane udashikana ibiro 100, uwo warakozwe. Hari umunzane utarenze ibiro 5, uyo warakozwe. Hari umunzane utarenze ibiro 20, uyo urahari. Kubera iki bazanye itandukaniro ry'imyunzane kandi yose ipima ibiro? Impamvu si yindi, nuko ibipimo bipimwa n'iyo mwunzane bitandukanye. Upima ibiro 100 uri capable yo gupima 5, ariko upima 5 ntushobora gupima ibiro 100. Uhava umbwira ngo wocujura ugerura. Humura, wocujura pima 5. Imana dutabare cyane. Haleluya. Itanguriro, ndiko navuga itanguriro. Kandi na Bibiliya haranditsemo igitabo cy'itanguriro. Imbere ya vyose kugira ngo ushike ku kintu, ndiko ndavuga babandi bavyuka mwijoro ngo bariko baratakamba basaba ubufasha. Yes, usaba ubufasha wubakiye kuri inde? Usaba ubufasha ubusaba nde? Abaho hanze bavuze ngo ushigikira umugabo adakomeye mugakubitirwa. Ntabwo mpaganye. Ushigikira umugabo akomeye adakomeye mugakubitirwa hamwe. Ariko ndakunda abantu baca baciyundi mugani baravuga ngo uhagarikiwe n'ingwe. Ariko twondi tuhagarikiwe n'ingwe, turi kumwe na Simba wa Yuda. Baravuze ngo ushigikira umugabo adakomeye mugakubitirwa hamwe, ariko abandi baravuga ngo uhagarikiwe n'ingwe haravoma. Wubakiye kuki? Benshi murahusha umugisha, umuntu akagutuka ukigumura ngo twahuye nkuze, kandi muri kwa kugutuka inyuma hariho igipimo cyo kuraba ko wihangana. Ariko kubera utubakitse ugahita uhisha umugisha, inyuma ya Goliyati hari igisubizo. Ntabwo kanu kumvise. Inyuma ya Goliyati hari igisubizo, ariko Goliyati nitumubona mu mugongo turaba imetero z'uburebure, turaba imetero z'ubwaguke, turaba icuma afise, turaba inkofero yambaye mu mutwe, turaba ubugangi n'ubunini bwiwe, ariko tukibakira ko hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo tubasha kumumira bwa mutsima. Tumumira bwa mutsima.
duhanga amaso ikibazo ho guhanga amaso nyene gukura ikibazo nabwo ari ikibazo. Mu gihe wiyandikishije muri setemu ntabwo iyarara ridutera ikibazo, kuko n'umwanya tukugurura kuri portail ikibagenza tuzoba tukibona, kuko bazoba bambaye jire baze bakureho iyarara bagende. Kubera iki? Dufitaniye amasezerano, dukorana nabo. Ariko ikibazo c'abantu turi hano dukeneye gusubizwa, dukeneye kwishugwa, twishugwe no tudafitaniye ubusabane. Wubakiye kuki? Itanguriro ryawe nirihe? Nirihe? Haleluya. Aya nubwo urakara nta kibazo, umuturura niwo. Ariko humura, twabambanywe na Kristo, tuzuranwa na Kristo. Ntabwo ari twe turiho, ni Kristo ari muri twebwe. Aho. Haleluya. Ndabakunda cyane ukuntu mwimereye, murangyohera nkafashwa. Haleluya. Itanguriro aho umuntu ahagaze, igituma umuntu anesha icyaha, igituma umuntu anesha ico yahozemo, nuko akibomora hakacanka mu mutima. Yamara gucanka mu mutima agaca yabira inkofero y'agakiza. Yamara kwabira inkofero y'agakiza, uwamuhesheje agakiza agaca aba muri we. Yaba muri we akamufasha guhangana n'ibibazo n'amakuba, n'ibibazo n'amageragezwa. Igihe cyose uzosenga uvuga ngo ndakeneye kino kugira ngo nshike kuri no, ndakeneye kino nshike kuri kino, kenshi hazobaho na complication zo kwishugwa. Hari igihe uzovuga ngo man, muri kiriya kibanza nta shusho y'ubwizigirwa yawe iriyo, ingo rero muri jewe mpagarare hariya kugira ngo babone jewe muri we, babone wewe muri jewe. Ico gihe uzoba wubakiye kwitanguriro. Kwitanguriro. Bene data, abantu hano baravyuka mwijoro ngo bavyutse gusenga, baduze umutwe bikanka ati reka njyame, pastor aradusengera, marayika w'ishengero aratubona. Okay. Uzi impamvu neshwa rimwe na rimwe, uzi impamvu kenshi ubabara cyane, nuko atatanguriro wubakiyeko. Ariko Yobu yubakiye kwitanguriro, umugabo wo kwizera, hatari yarumvise ijwi ry'Uwiteka, ariko yari yizeye iyo Mana arakiranuka. Abwira umugore, aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'ibipfapfa. Ngo mbega mu maboko y'Imana twokuraho ibyiza gusa? Ngo nibibi nyimba ariyo yabigambiriye, reka tubinweko. Haleluya. Reka nkubwire, nubwo umubiri izurura uragabanura ibipimo vya diabete. Akiwabo kumvise wari gukomera Imana amashi menshi. Nubwo umubiri izurura uravura diabete, uragabanya ibipimo vya diabete, urica igisukari, uronona igisukari kiri mu mubiri, ukakibwira ngo wende pore pore, wende pore pore, wende pore pore. Haleluya. Umuntu ashobora kubakira ku bakomeye, ashobora kubakira ku bahambaye, ashobora kubakira ku iwabo, abona ngo bafise amafaranga, ariko bwaca mu gatondo hakabajana ku mpanda. Kandi yari yubakiye kuri wo, yabona ko byose bihagaze kuri wo. Ariko reka nkubwire, wo kubakira kuri Trump, muri manda ikurikira akagusaba kwitoza ngo umuhe amajwi, kandi ari we wari wiringiye. Haleluya. Wo kwiringira abanyamafaranga, hirya y'ejo bakaguha umuriyoni, hirya yaho bakagushirisha mu mpimba. Wo kwiringira biwanyu bafite ibihinda n'ibiguruka, ngo bazompa akazi, bazonyubakira, bazonkorera byose, bakabigukorera, nyuma y'indwi zibiri bakakwihinduka.
abantu ukabiringira ukabahagarara ukabagira itanguriro, ariko abo akanya gatoya bakaguhindurira, bakagushira hasi, bakakuroga, bakagutukisha, bakakugarira, bakakuzibiranya, bakagutega imitego itagira uko ingana. Wo kwiringira umugabo wawe bwaca mu gatondo akaguharika uri muri iyo nzu nyene, akakubwira ngo sohoka ku buriri, sohoka ku cumba twahora tujyamanako, sohoka ku gitanda, genda uryame mu cabana, hakinjiza Delila imbona nkubone. Umugabo wo kwiringira umugore hakaguca inyuma muri kumwe, wo kwiringira igisirikare gikomeye, ariko ico cose bombi imwe ikakigwamwo kigashwanyagurika kigahera. Haleluya. Wo kwiringira ubutunzi ufite, wo kwiringira ingufu, umuntu agaterura icuma yarangiza agaca agenda agaye, ariko malariya yamufata bikamunanira nuko amira ugikombe c'ubuyi, bikamunanira. Malariya yamufata amakinini akamuzengereza mu matwi ngo ngumandura mu kanwa, ariko ari mwibarabara Imana imutije utubaraga. Reka nkubwire, nubwo utubakiye ku itanguriro, iyo yagonze ko wubakira ku itanguriro, ukagenda ugara uzunguruka wigirije ya wigira uhambaye, reka nkubwire ntaje yarisumba jewe ndakurahiye. Ndi kuvuga mu mutwe, ubuje yasi bunini, ubuje yasi kuvyuha, ubuje yasi kuganguka, ubuje ya ni hano. Igihe cy'abasawuri cararenganye, Imana nikiraba ubunini bw'umubiri, iraba ubunini bw'umutima, iraba ubunini bw'umutima. Kubera iki wihebura ngo uronze ngo uri mutoya, ngo nta mataye mfise, nta tanguriro wubakiyeko. Iyo uba wubakiye ku itanguriro wovuga ngo naka kabiri mubona ni chance za nyuma, nakaronkeye muri Yesu, naka kabiri mubona ni kubera Yesu. Haleluya. Itanguriro, ndi kuvuga itanguriro. Wubakiye kuki? Umuntu akamara isari karikora yamaze zitatu muri saro ngo ari karisukisha, ariko yashika muhira ukamubaza iminota 5 y'ugusenga ntayihari, bwaca kabira gacarira mana mariage nene y'umugabo nkanaka yasenze yicishije bugufi wanguha. Ninde yakubwiye ko ivyo kujya by'abana babihereza utubwa ngo tubiki? Ninde yaguhenze? Ninde yaguhenze? Ubu hari umusore yaraye kugihara, hari umusore yaraye mu mazi, hari umusore yaraye acuritse amaguru mu mazi, ariko arasenga, Mana protege future yanje, inyugururira muri kazoza. Okay, we nawe umaze amasaha 3 muri salon de coiffure, bagusutse mbere nyuma yo kugusuka uje imitsi yaranze, uje mu mutwe havyimbye, ibisuka imishatsi bayikweze, ni wiyagaza, utora akabusho k'ikaramu cyangwa ugatora agakilda ukiyagaza ugira gutya buke ngo umutwe uranyishe, umutwe urananije, warangiza ejo mu gatondo ukamara iyindi minota 40-50 uri kuri fondote wisiga amavuta y'amabere atagira uko angana, warangiza ugacuca mu isengero uri kuzunguruka, hama ngo ukeneye naka, ukeneye umusore yitunganije, ukeneye umusore yaciye bugufi. Reka nkubwire, nabwo Imana izokora ikosa ryo guhereza umunyamwete ngo imuhe umunebwe. Nabwo Imana izokora ikosa kuko ufata umunebwe ngo imuhuze n'umunyamwete, ifata umunyamwete ikamuhuza n'umwete. Haleluya. Reka nkubwire ikintu kimwe, urege guca
uwestinga time yawe uyonona uyijugunya warangiza ngo ukeneye uwafashe umwanya wo kwiyubakira ubugingo bwiwe n'Imana, yuzura amavuta, yuzura ubwiza bw'Imana. Wabona uwuje akamuhereza umuriyoni, wabona uri karangwirikirana kuri YouTube arampereje imiliyoni 5, aravuga ngo wampezagiye anyihereye imodoka, anyihereye inzu. Warangiza ndiko ndavuga je mvuga n'abandi, ndiko ndavuga na wewe mbese uhagaze neza wiyubakiye kwitanguriro, Imana ikakuraba ikagukubita uruntu rw'imbaraga, noneho warangiza ugacuja kurya umusaya, ugahekenya umusaya. Reka nkubwire ikintu kimwe, iri tanguriro ndiko ndababwira ni iry'umubosi w'ababosi, ni iry'umubosi w'ababosi. Yafashe umwanya wo kwiyubaka, harifatanya n'Imana, hariko ubwiza bw'Imana, hariko imbaraga z'Imana. And then we uramukeneye udasenga na imisegonda 30 iguhereze, ucuza kumuvyarira ibisuma n'ibimayibo wo kubesha. Ntabwo Imana izokora iryo kosa. Ngumi kwa ngumi, kicwa kwa kicwa. Ngumi kwa ngumi, kicwa kwa kicwa. Ninde yaguhenze uzokwakira ivyo kubiranye nawe. Hubaka kwitanguriro mwene data, hubaka kwitanguriro. Mwene mukozi w'Imana nasenze maze imisi 5 nasenze, ugasanga nta nuko wigeze usenga, ahubwo wafashe imisi yo kurira, kandi ntabwo wariza amarira y'umubabaro, ahubwo n'ibijya bimakiyaje vyakugiye mu maso vyarakuvyutse. So vyakire bibanza bikurize, ntabwo uri kurari, uri kuroga amaso. Hariko haraba vidanje kugira ngo ejo uronkaho ibindi bizoja. No kubeshera iki? Mubeshe nguri imodoka wapi? Fata umwanya wo kwegera Imana, wubakire kwitanguriro mwene data. Baragutuka ngo wambwawe ukirigurarira umunsi wose, ajya marira wirigurarira niyo yakugize ububwa. Kuko imbwa ikintu itayobego ni shebuja, ni niyidataha. Kuba bakubwiye ngo uri imbwa rero, wewe ukaba wibukiye ukomoka, ukaba wibukiye akuzanye, ukaba uzi no muri vire, ukaba uja gusuma atambwa ija gusuma. Ico ni cambere kikwereka ko utari imbwa. Ukaba uja kwishuri, ntambwa yiga. Ninde yoba yarize kuri wisdom hajya mu Kibenga? Basi ninde yabonye uniforme zaho? Urigera ubona imbwa ifise ishati isa kujya, ifite ibara ry'ijya shati? Urigera ubona imbwa isa na rouge? Urigera ubona imbwa isa na vert na mauve na rose na vert? Urigera uyibona? Ariko weraba amabara y'impuzu ufise muri garde-robe, wumve ko atambwa yambara impuzu, atambwa yambara uniforme, atambwa yambara. Ariko avuga ngo wambwawe, ugacuca mu cumba ukiyugarana ukirigurarira. Ayo marira wiri urarira yakugize imbwa mu buryo bw'imwemu. Nubwo ubona ukiri umuntu, mu buryo bw'imwemu wabaye imbwa, kuko wavyemeye. Ico umuntu aba mw'isi imwemu nico yemeye. Nyimba akubwiye ngo uri umukene, ugahita uvyakira mw'isi imwemu uri umukene, ukoma yibobo wawe, uri umukene, uri umukene pe. Nta bantu bita ngano ngo boss, awa ngo boss, ngo bimeze gute boss? Waraba mu mufuko nayishikanwa nta yariyo. Kubera iki? Ikirere cawe muri wewe umufuko urakenya, ariko mu mwemu urakomeye, uri boss. Wavyakiriye bakubonamwo ubu boss.
kuva ryari je ndi pasiteri ariko nokwereka ama message hano bandika ngo pastor mfasha ngirira ibi nibi pastor ntabwo ndi pasiteri ariko bo baravye mu isi imwe babona je nivyo ntariko ndasengera kubera iki ikintu cyose uzokibamwo uzogishikamwo uzocinjiramwo mu isi imwe mucara maze kubaho igihe kitariyo mu isi imwe nawe ntabwo uzokironka so fata umwanya wo kwimatanya n'Imana fata umwanya wo kubaka kwitanguriro fondation nibazoyimba batakoze ico bita implantation kandi nta implantation itagira imigozi kino ntabwo mushobora kucumva nyimba hari umuntu amaze kubona ahantu bariko barubaka canke bategura kubaka hari ibiti bashinga bagashinga ibiti bagasasaka imigozi ugasanga ni ibiri niki hajya bamaze kudesina plan canke ishusho ya fondation kujya ubona babicavye bashizemo ijya migozi bagoroye neza fondation izogenda kujya nyene bahita bimba hajya nyene hagati so ntabwo uzotangura kwimba utabanje gupima none wewe wipimye woja ku mwunzane w'ibiro 5 canke 100 canke 200 nonyishure iconze cyo wewe urahazi n'umutima wawe ntumbwire wewe urahazi wubakiye kuki wubakiye kuki hapa hamwezi kunibariki hamwezi kunibariki ariko nta kibazo ko sindi kurondera bintu ariko ndi kurondera wewe cyane kuko aho mbere bavuze ngo haturi hari abandi hano ntabwo habuze ko hari uri karategurwa kugira ngo nanje nzokururuke nawe yurire urashaka kugirira ishari umuntu ngo yahezagiwe yateye imbere hama gukeneye kubakira kwitanguriro bakia hapo icara ku gasonga bugari burasonga ubugari mu gikoni igihe uzonezererwa boss yicaye mu madiva Imana nawe izobanza igende kudodesha ubanze watse televiziyo ushize akaguru ku kandi ubanze watse televiziyo ushize akaguru ku kandi utangure kuri aha turi harabandi natwe tuzigendera ndakurahiye Imana yo mu ijuru nihaza umuntu ngo umwigishe piano ukamwankira impano yawe izobisa urabona ari amazi bashira muri rompwe urabona hajya kuri mese hari amazi aduga asubira hahandi nyene impano yawe izobisa nko kwizunguruka aho nyene ariko reka nkubwire nihaza umuntu atinyigisha ukamwigisha uzoba uri kuragura kandi kosa abantu bagira bibaza ngo utejeje imbere umuntu ngo umuhaye kukuruta ntabwo umuhaye kumuruta umuntu reka nkubwire ikintu kimwe ingoma irakura ariko nisumbu wagize gute nisumbu wayujuje nisumbu wayujuje hekada wokubesha ntiyigeri yisumba ariko hari umwuka wateye abantu winjira mu makategori yose yinjira mu magroupe yose aho n'abari mikashi wimana ama electronique bakimana makashi kandi ari umukorege wawe ngo numukorege ngo turakorana ku gazi mwese muparitse mwibarabara muparitse ku gazembure muparitse ku ibotike umwarose umukiriya mugize ishari wamuhaye agataha kutaza abakiriya bari nyuma Imana yateguye abantu mwabaye gute wubakiye kuki nigitangaza ndabira kino kintu ujanye ku musozi n'umuntu sivyo wewe
ugiye gusengera umugore, ugiye gusengera mariage. Nivuga nyimba umuntu ari gusengera mariage arafise integuro ntoya mu mutwe basi nubwo ibifatika tobe ihari. Kandi no mu bifatika ibihari kuko hari inzu upanga guha wogira mariage uyitegurana bivanye na mwaye kanaka ufise. Noneho mugaca mujana n'umuntu ari gusengera ari gusengera agahinda, telefone y'agahinda, nta communication afise na ntoya. Wewe uri gusaba mariage y'amamiliyoni 200, uri gusaba imodoka z'imiliyoni 40, uri kurasengana n'umuntu we ari karaduza n'umutwa. Uramubwiye ngo sengera mfasha mwajanye murabajama murababesto, sengera mfasha gusengera mariage, umutwaro wanje nuyu. Haleluya. Naga mubwira ati nanje nkeneye aga telefone, sindijwa nyabre, sinogwa nibandonga, na communicate ndiyo nk'umuntu ari mu mwobo. Mfasha re gusenga nanje Imana impereza aga telefone. Ugacuca ngaho ugasenga waduganye 50,000. Aho ntati kirimwo nayo muza kujya muvuyeyo muvuge ngo Mana turagushimiye muhitana makinju hama muritike mutahe. Kandi yo 50 ndayite argent de poche ni reserve iri ku ruhande mugasenga. Listen, open your mind. Mugurira ko ga telefone mukoranira umutwaro umwe, umutwaro wikoreye benshi urahuka gutukeneye gusubizwa ariko udashaka ko Imana yo gucamwe ngo ubigisubizo ku bandi. Wubakiye kuki? Ukeneye gusubizwa udashaka ko Imana igucamwe ngo ubigisubizo ku bandi. Imana ntabwo izigera na rimwe yururuka ngo uyibone, kandi gituma itaza ngo uyibone si kubera ikwanka, ni kubera itinyitse. Ntabwo yiraba ngo ubeho. Sawuli ari we Paulo yagiriwe ibakwe ritoya gusa, ararasigwa gatoya ahuma amaso. So can you imagine uyibonye imbona nkubone wohita upfa. So ari kagugwa 25 kagugwa 30 20 urayafise, gumana yo 20 muhereze 30 kenda gurugira atashima Imana. Reka nkubwire hari igihe Imana itazumva isengesho ryo gusaba ariko ibona umunezero uri mu mutima. Kuko reka nkubwire akanwa iteka ryose nikazi kuvuga ariko umutima iteka ryose uzi kuvuga nikimenyamenya niwigera uruhuka. Utera amasaha 28 kuri 28 kora ku mutima wawe wumve. Ninda zo guhenda ngo urazi gutamba igisirimba gusimba umutima wawe. Umutima ugitamba uvuga, ugitamba ushima, ugitamba usenga, ugitamba uririmba, ugitamba uvuga ubukuru bw'Imana. Uwo n'umutima. Ariko akanwa hari igihe wasama ugasanga mu gatondo waciriye inkonda, wacafye amakarata ku mashuka, wacafye Afrika. Kubera iki? N'umunwa. N'umunwa. Ariko umutima ugo muri active. Iyo ushatse kwiruka urakubwira ngo nzi kwiruka kugusumbya. Iyo ushatse kugenda bukebuka urakubwira ngo nzi kugenda bukebuke kugusumbya. Mu gihe c'amashimwe ndatuza, mu gihe c'umunezero menye uko ndabikora. Umutima. Buno urazi ivyo uri kuriyumvira muri wewe, Imana irabibona. Uzi impamvu imenye ivyo uri kuriyumvira? Ivyo uri kuriyumvira mu buryo bugaragara twe ntazo tubona, ariko mwisi y'imwemu bihinduka amajambo yanditse. Uragitahura kino? Nyimba uri kuriyumvira ngo more projet nini mpanga amafaranga naya uri kuravyiyumvira indani muri wewe, mwisi y'imwemu birasohoka bikaba amajambo. Ariko ariyumvira projet nini, ariko akora ibi n'ibini, birasohoka bikaba amajambo. Ako wari ukubwiye ugakomera amashi kuko nako wari ubuze. Haleluya. Wubakiye kuki mwene data?
wubakiye kuki? Usaba umwiza none ibibazo usabye umunyabisubizo naho. Usabye umunyabisubizo ukubakira ku munyabisubizo, we nawe guhindura umunyabisubizo. Ndakurahiye Imana yo mu ijuru sinkiyemere ngo ndi marayika, ntarakizwa nari mubi. Kandi apana ububi bwo kuvuga ngo iki niki, ububi bw'ibifatika, bw'ibigaragara, bw'ibiboneka. Jewe hari umugore umwe naciye ahantu haziritse impene ziwe. Urumva wibaza bya bintu mukuriramwo mba mfise inkoni, mba mfise inkoni nziza imeze neza. Kandi aho nari ngiri na muto. Uburyo ikibi Satani iyo yakwinjiyemo akakubamo ntabwo agombera imyaka myinshi. Wapi? Mba mfise inkoni nziza. Nawe umugore ntitwahuza, umusozi ntibahuza, nja ndazica impande. Mfise inkoni ndayikubita akagura ibirenenekeje mu kirere, ca ndigira muhira. Nawe acankwirikira inyuma. Nyimba ari nde yabimubwiye ntumbaze, kandi ntiyambesheye, nije nari ndayivunye. Kandi nta n'iminota 30 yari haciye, aca yikubita ku rutugu ayizana muhira. Ngo akira rero ngo yige ni reka nkuri nga nivyo je uri kurambwira. Ndiko mbwira umugore afite abana banduta. Uri kuratwenga nkaho umenga biraryoshe. Akiwa arakazi. Nzambona arayikoreye, arayizanye muhira. Rizana ndayige nivyo biragusha. Umukuru wanje ati uragowe papa arakwica, ati wanguha hanyica mbonye nyokuru ntari. Ndagiye mu Kigoma kwa nyokuru, hari umugabo akubita nyina. Kubera iki? Ubube gito bugukoresha ikibi bukakwereka naho unyegera ikibi. Bukakwereka naho unyegera ikibi. Ariko uyu munsi mubwira ijambo ngirabisheko. Mubwira ijambo ngirabishako. Ndakubwira nkibwira, tukagwanira urugenda mw'ijuru bene data. Mureke twubakire kuri iryo tanguriro. Mureke twubakire kuri Kristo Yesu. Haleluya. Uwo niwe yavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. None ukeneye ko kuruhura kandi utarazi ingo nyuma kuruhura. Ubakira kwitanguriro mwene data. Ubakira kwitanguriro. Itanguriro ni objective. Itanguriro ni hangiro. Itanguriro ni kigufashe. Itanguriro ni cuhagazeko. Tubabwira iki? Ngo turi mu buntu. Hari ubuntu bubiri mukozi w'Imana, kandi sindabuharira. Hari ubuntu bubiri. Hari ubuntu bwo kuja mu ijuru n'ubuntu bwo gusha iteka ryose. Ubwo ni bubiri. Hitamwo. Hari bubiri ngo nta muriro uhari. Nyibuteka imbabura igahenuka, nyibuteka isafuriya igashuha kugira ngo uyiterure bigasaba ko wiyambaza igiteruzo. Hariho umuriro. Ukabona umujene ngo umunsi wanje nturagera, ngo nugera nzokizwa, nugera ngo sindavyiyumvamwo. Okay, ntunavyiyumvamwo, ariko muri list urupfu gogo gwaragupangiye. Nuravyiyumva urupfu rurahari. Nuravyiyumva
igitangaje akubwira ngo sindaramukirwa kugera, sindagera gukizwa, sindagera kwakira agakiza, ariko wamurangira akazi koko harageze. Hageze akazi gukizwa ntiharagera, hageze akazi kwegera Imana ntiharagera, hageze akazi kuvuga n'aba bandi nivyo vyageze, kwirirwa kwirigara nivyo vyageze, mu busaku nivyo vyageze, ariko kwegera Imana ngo ntiharagera. Yamara ntuyoberwa amasaha yo ku meza, ntuyoberwa mu gatondo ko hageze, ntuyoberwa saa sita, ntuyoberwa no mwijoro ko ku meza hageze. Kandi igihe cyose ubuze ituro nimwe uvuga ngo mwandiriye indya, ukaboroga ugakoma induru, uri umuntu akuze ngo sindafata ingingo. Okay, uzoyifata ku mpanda nta kibazo. Ndakurahiye Imana yo mwijuru tutari mu rugendo, kandi urugendo turimo nugo gupfa. Ushaka unyanke cyangwa unkunde, abumwe gusa nze nakake nk'inyenyeri nakubwiye ubutumwa. Shake ndari inzara ariko navuze icyo Imana yampamagariye kuvuga. Shake ngende gusa ariko nakoze icyo nagambirirwa, icyo nategetswe gukora. Shake mbe wazi ariko nakubwiye ukuri. Uyu munsi rirahagaze ejo rizogwa, uyu munsi barakwirukira ejo bazoguhunga, bazoguhunga, bazokwiruka. Urarendeka. Igikoko kimwe cyonyine nico nabonye ugikora ko gusa wagaza gihita kiguhindukiriza n'amaguru kikagaramika hejuru atagaza hose. Iyo ni ngurube, iyo ni ngurube. Ukikora kihita ihindukira. Nubwo ibijyana ugiye ukayagaza gutya ihita ihindukira. Ati gurube gurube, kujyanye n'ihita ivuga igati hindukira. Nawe uri kuratega, uri kuranikiza hejuru. Ariko reka ndakubaza, wewe uragenda ukagura imini, ukagura imini, uri umuntu akuze, uri umuntu akomeye, ugacuza wakwicara mu bantu. Undabire n'ukuri kw'Imana, undabirira akakamara amazi. Wakwicara mu bantu ugacugira gutya kagera ino, noneho kagera ino ugaca ushirako ibiganza gutya. Ashizeko ibiganza, Imana ishimwe, ashizeko ibiganza. Reka ndakubaze, vyakunaniye no gukwigwa niyo waguze ubona n'amaso yawe, uje gukwigwa n'ibiganza vyawe? Ibiganza vyawe nivyo biza kugukwira? Wubakiye kuki? Igihe cyose uri kurigisha inyigisho nk'izi abantu batahataragera. Oya, ntabwo mvuze uyu, batahataragera. Ndakurahiye Imana yo mwijuru, ndakurahiye Imana yo mwijuru. Nyimba dusengera umuntu amezi 2 amezi 3 atarabohoka, Imana ntinahishura ivuge ngo ni ishuri ry'Imana abanza ugige, kuko Imana iravuga pe. Imana iravuga. Ugasengera umuntu ikakubwira ngo we ninde yokura yobu mu kigeragezo ari jewe nakimuhaye. Uhita umubwira ati iga, ihangane, ukamuremesha, ukamubwira ati giga iryo shuri rizohera, kubera n'Imana yari gushizemo. Ariko bigenda gute usengera umuntu ngo turahiye turagiye, ariko ejo mu gatondo akaza ari mubisi umurozi, akaza ahubwo asumba uko amusengeye wamwirukanye ejo. Kubera iki? Hahagazemo wewe ubushake bwawe, hahagazemo wewe ubugombe bwawe. None mbwira ingene nyimba warakijijwe wari mu mizima, kwirayidi udatangwa, kwirayidi usubirayo. So wasubiye mu vyabo, reka nawe bagusubize muri bo. Wasubiye mu vyabo, reka bagusubize muri bo. Kubera iki? Ikintu cyose kigira ikiguzi.
ikintu cyose kigira ikiguzi. Gute osengera umuntu yabohoka agaca yiruka akagenda, ariko bongera kumukubita agaca agaruka. Ndakurahiye Imana yo mu ijuru ntiyigeze impamagara ngo ngume ndi gikuri, ntiyigeze impamagara ngo ngume ndi kuri ya standard. Ejo uzoza usange ndi ku yindi level ya hano hejuru. Sha uzobiri yashu kugira ngo nshikire. Uzoza uvuga ngo asigaye yishima, asigaye I don't care. Reka nishimanye Yesu wanje. We nawe wishimana abazimu bawe. Si waje kundondera nije nare kurondera. Igihe waza narakwitayeho, ndagusengera, urasengerwa, urabohoka, ushima Imana, ushinga intahe. Noneho maze bimaze guca muco urigira, ubu uragarutse. Reka nkubwire ikintu kimwe, ntabwo nigera nkangwa n'imodoka. Ndakikubwiza ukuri, sinigera nkangwa n'imodoka, sinigera nkangwa n'amafaranga menshi ufite kuri konti, sinigera nkangwa n'impuzu nyinshi ufite, sinigera nkangwa n'ubunini n'ubuvyibuhe bwawe n'ubuvyimbe bwawe. Ikintu cambere kinkanga ni mu gihe nakoze icaha nkava kuri Yesu. Aho ngaho ndajugumira nkatinya. Kubera iki? Imiliyoni 100 ufite kuri konti, nyimba naraye ubusa ntuza kuzinkangisha, zirutwa n'igihumbi canje nibitseko. Kuko ico ndaza kugigura umwumbati wa desa, ndakirenze kamazi ya desa, ndayakoroge mw'umunyu ndawurye. Reka nkubwire ikintu kimwe, nuza kunkanga. Kubera iki? Harako nibitseko kiwanje. Nunkangisha inzara iri kirandya, nubakiye kuri Yesu yanesheje inzara iminsi 40. Nyimba naraye inzara umunsi umwe ntibisigura ko nzokwiza iminsi 40. Yesu ari mu ruhande rwanje, kandi namenye ko ari wanategeka, ategeka estoma ikavayo igaceceka, na kimwe kitamwumvira. None uri kurankanga ngo wazanye imodoka, ngo uragarutse, ngo warafatiriwe. Alright, warafatiriwe. Nanje I'm sorry, najejwe amabanga menshi kuboneka ubirangora. Nyimba ntagenda agashakosha ka diplomatique, ejo uzoza usange ndagafite, cyangwa usange hariho n'ukantwaza. Winkanga rero ngo warafatiriwe, uje unkangisha amamodoka. We don't care ku modoka yawe, izo zibika zaramagi. Reka ndakagusubiriremo, izo zibika zaramagi. Wubakiye kuki muvandimwe? Wubakiye kuki? Ko abantu benshi hano tuboshwe na za karande z'inkomoko yacu. None biragahera ko umuntu yoguma avuga Yesu ku munwa gusa, ariko ntamuhe ikibanza muri we. Numuhe ikibanza muri we, ariko ushishikare kumuvuga ku munwa. Ndakubwiza ukuri, simvuga bino kuko nkiranutse, ariko mvuga bino kuko mpatanira nanje gukiranuka. Ndakubwira inzira nahisemo kugira ngo nawe uyihitemo. Wubakiye kuki? Paulo baranga kumwemera, haravuga ubutumwa baranga kumwumva. Amara imyaka 14 avuga ubutumwa bwiza, ariko abo Yesu yasigiye igikogwa batarigera bamwemera. Ngo arahishurirwa igitondo kimwe, arahishurirwa ijoro rimwe, ari kumwe nabo yavyaje ubutumwa. Yabwiye ubutumwa b'abanyamahanga ba Tito, harabadugana bajana Yerusalemu, ngo yihereranya ngo bashimwa b'abakuru Petero na Yakobo na Yohana. Harabihereranya, hababwira ubutumwa bwiza, harababwira ijambo ry'Imana, harabaganiriza, abavuga ko adakijijwe atavuga Imana, harabatsinda, gondoza. Harababwira ngo impamvu uwisomye mu Bagalatiya, harababwira ngo impamvu nabihereranije kwari ukugira ngo sinduhira ubusa, simvugira ubusa ngo nduhira ubusa. Harabihereranya, hababwira ijambo ry'Imana, yaduganye na Babarnaba, harababwira ijambo ry'Imana, aho nyene barahishurirwa, bamukora mu biganza, baramubwira ngo tumenye neza. Petero yahamagawe
kubakebwe ku bayuda, ariko je nanje nahamagawe ku banyamahanga kugira ngo ndababwire ubutumwa bwiza, bihane bahindukire. Kubera ko abantu tugumana amashari, turakijijwe cyangwa ntidukijijwe, twamenye Yesu cyangwa ntitwamumenye. Tuza batubone ko twatonze. wanguha kwambara neza siko gukiranuka, kwambara neza siko gukiranuka, kwambara ibizimvye siko gukiranuka. Ariko Paulo aravuga neza ngo mwabiri ibigwanishwa vyose vy'umukristo mubashe guhagarara. Turakijijwe canke turi mu mifsino? Turi kurondera Imana canke turi kurondera bamuyomba? Bigenda gute abantu baterana imisaya hano kuri podium? Bigenda gute abantu bajyana imisaya bariranira imisaya hano kuri podium? Bigenda gute? Nta nyungu iri mu mutahe, nta nyungu iri mu nzigo, mbe navuga inyungu, nta n'umutahe uriyo. Hebera, rekura, mubise bitabadanganye, kuko kubitabadanganya kwiwe niko kuzamuka promotion kwawe. Wewe uva kuba ubikora neza mu mwanya wawe, igihe ariko arakugwa mubise, nuza umwanya uzoba class, umwanya uzobatondeka, uzobapanga pe. Ikintu ntobakonzera kandi ntobahanura, ntobabwira ngo mugire ko ntukemere umuntu ugukandagira ukubwira ko. Nyimba umuntu agukubise ikofe ntupanga ingumu ngo mupangane iyindi. Oya, mubise. Hari intambara zimwe unesha mu kwiruka, utanesha mu guhagarara ngo urwane. Hari n'intambara zimwe Uwiteka kubwira ngo ririmba. Yehoshafati vyagenze gute? Ku bandi bami hagiye amashare dokomba imbere, ariko kuri Yehoshafati hagiye imyironge n'abaririmbyi imbere. Hagiye imyironge n'abaririmbyi imbere. Kubera iki? Yubakiye kuri Kristo. Kubera iki ukenera kwigwanira? Kubera iki ukenera kwigwanira? Kubera iki? Tuza bene data, tuza. Ijambo ryarambwiye ngo intambara si yacu, ni Uwiteka Imana. None urarurarira amajoro y'iki? Urarurarira amajoro y'iki? Urarurarizwa n'iki? Intambara si yawe, ni Uwiteka Imana. Niwe wo kuyigwana, niwe wo guhangana nayo, niwe wo guhigana n'ibiguhiga, niwe wo kugwana n'ibikugwana, niwe wo kukurenganura, niwe wo kugutabara, niwe wo kukuvuganira. So tell me, ingene ufata umwanya wo kuririra mwene so, wo kuririra Imana, wo kubwira Imana. Amasaha 2 umarana n'umuntu umubwira amagogo ufite, guhera uyu munsi uyavunje kuyamarana na Yesu. Uyavunje kuyamarana na Yesu. Inshuro yose ufata umwanya ugasenga Imana, reka nkubwire kino kintu. Ishaka kutakwishura ku mutwaro wayibwiye, ariko ikagukemurira ivyo utayibwiye. Nukuri ndakubwije ukuri, nta nari nkuje imbere y'Uwiteka ngo utahe uko wagiye. Ni Imana ikota, kandi igakota n'umurimo itagutumye, ariko igakota n'ibyo wibwirije. Kano ntabwo kumvise. Ni Imana ikota, igakota n'ibyo itagutumye. Gukota munacumva? Ni Imana itanga amanota, ikayatanga itaguhaye na examen, ikayatanga itanakubwirije, ariko ikanaguhembera ubushake bwawe. Iyo uri kurasenga ni nyungu yawe, ariko Imana irabiguhembera kandi ari nyungu yawe. Ushaka gusenga ukavuga ngo Mana mpa amafaranga, ikakwima amafaranga ikaguha amahoro. Ishaka gusenga ngo Mana mpa amahoro,
ikaguha amahoro, ikaguhana n'amafaranga. Kubera iki? Ni Imana. Haleluya. Mu biriho byose, mu byaremwe byose, mu byateretswe byose, nta na kimwe kingana nayo. Nta na kimwe kingana nayo. Kandi reka nkubwire ikintu kimwe, Imana ibasha kubwira n'ikamba mbiri wambaye ati deplace, iki deplace. Kubera iki? Ni Imana. Hakubona nkakoroshe, yo ishaka kugakomeza. Hakubona nk'akanyantege nke, yo ishaka kugakomeza. Hakubona nkantaca kugimaze, iyo ikagahingura, ikagacura, ikagahindukiza, ikagaturura, ikakagorora, ikakambika, ikagatunganya, ikakarihira urugendo, Edeni kiri kure, umuntu ataracumura, imbabazi zawe zahozeho, ziriho zizahoraho, urukundo rwawe ruzahoraho. Imbere yuko ikurema hari ibisubizo yashize imbere yawe. Imbere yuko urira hari papiye mushwari, ikiganza cy'Uwiteka cyo kuguhanagura amarira. Imbere yuko wiheba, imbere yuko wiganyira, imbere yuko ubona byarenze ihaniro, hari Imana ipfumbura mu rupfumbuzi. Hari Imana bene data, hari Imana. Iyo dusenga si nyantege nke, iyo dusenga ntiyabuze kwishura, iyo dusenga ntiyabuze gutabara, iyo dusenga ntiyabuze guhanagura amarira. Ntabwo yabinaniwe, ntabwo yabinaniwe, irabishoboye. Uriko urakoresha ubuto bwawe gute? Nta muntu ari hano n'umwe hatariho uwasumba n'umusumba amaze gupfa. Raba umuto ari hano, raba n'uruyoya ruri hano. Hariho izindi nzoya ziri inyuma yago zapfuye, zaheze. Hari abo mungana, hari n'abakuruta. Kubera iki dusuzuguza Imana yacu? Kubera iki tuyisuzuguza? Kubera iki umuntu ahagarara harira Madrid na Barcelona ho gufata umwanya ahagarara ku ijambo ry'Imana? Reka nkubwire ikintu kimwe, Imana niyakoze isezerano na Bibiliya. Turangiza dusenge. Imana niyakoze isezerano na Bibiliya. Imana niyakoze isezerano na Bibiliya. Imana yashize amajambo yayo muri Bibiliya, ikorana isezerano n'umuntu. Imana yishura ijambo ryayo, yuzuza ijambo ryayo, ishikana ico yavuze, ishikana ico yakubwiye, ikora icanditse. Ijambo ryarambwiye ngo ndi nyuma y'ijambo ryanje ndariherekereje ibitangaza n'ibimenyetso. Nabwo Imana yakoze isezerano n'iyi Bibiliya. Nubwo yisiga ukayisiga hasi, ukazigama ijambo ryayo yavuze, ugakora isezerano nayo ry'inahava. Isezerano ry'inahava, ukavuga ngo ngambirira kuza aho uri mwami, ngambirira kukurondera. Niyo mpamvu Dawidi yakoze isezerano ry'Imana, akora isezerano, arasenga, atangura kuganya ngo mbega papa, kubera iki umuntu ari umube gito kuno? Kubera iki kubera iki abanzi banje bansugereje kuno? Kubera iki ngabo? Hararira,
harasuka amaganya, ariko arangiza ashima. Aravuga ngo ariko Uwiteka ndagushimiye, nubwo byari bihagaze, nubwo byari ari binini, ndagushimiye wabanye nanje, nabonye ikiganza cawe, ntankeka ko n'uyu munsi untabara. Hako kajya hatangura arira, ariko arangiza ashima. Aravuga ngo papa ndagushimiye, uzi ko igihe icago cari caje wandenganije, uzi ko igihe ca Goliyati wampaye kumugabura mu maboko yanje, uzi ko igihe abafilisitiya bari banteye wampaye kubanesha, ndagushimiye. Hacarandika aravuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje, Uhoraho niwe mwungere wanje, amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, amvyagiza iruhande y'amazi hadasuma. Haleluya. Ngo sinzokena. Haleluya. Wewe ninde mwungere wawe? Uzokena canke ntuzokena? Nkunda bavuze, nkunda n'abatavuze, kuko aho bari bonyene barahazi. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Paulo aragwaragurika, aramenagurika. Listen, mwihangane kuri kano kanya, tugiye kurangiza. Sauli hariwe Paulo harakubitika, haramenagurika, ariko aravuga ngo ico nagambiriye narakigambiriye, mbandanya gufata kimwe kugira ngo ndushirize kwegera, ndabe ko mbasha kubona ico naruhiye, ico nahabiye, ndabe ko mbasha kukibona. Bene data, hari umuntu yiraba akabona defo agatangura kwiyanga. Ni Imana ishira fire kanaka ku muntu kugira ngo imurinde gutakaza ubuntu bwayo muri we. Jewe ntabwo nigera ngira defo imbabaza kuramya Imana. Listen, reka nkibabwire kino. Hari abantu benshi bahagaze baravuga ngo iryo ginyo ngo uragenda ugikuze. So impamvu uri kuratwenga nuko utumva n'ivyo ndiko ndavuga. Kubera iki? Uri kuraguruka nta ubakiye agatonda, urumva ngo uzoze basi ndaguherekeze, urumva uzoze ndaguherekeze, nyamara nkaja muhira yewe umwanya umwe nkumva umenga nanje noja kuri kuza. Uri wayavuga none ntirinjya, nta musonga ririmwo, nta ngwara ririmwo, sivyo? Nta ngwara ririmwo, ntirimbabaje. Hariho abatonze neza ntibajya ikigori, ntibajya indya zigumye, ariko jewe kunye nameze n'umusigati ndawurya, n'ibigumye ndabijya. So kubera iki noja kuri kuza? Uko biri kose Imana yemeye ko rimera kuno, hari impamvu yarishizeyo. Imana impamvu yemeye ko riza kuno, hari impamvu yarishinze kuno nyene. Listen, ntabwo vyigera bimbabaza nta na gato, urumva? Ntabwo vyigera bimbabaza umuntu akiramanta ngo ndi mubi, ubu ndiko ndavuga nabi, simba hagaze imbere. Ariko eport harigenda ari kuja kuri kuzayo, umusayo gahita uvyimba. Ubuheruka hari umusore yari umutaximeni ahanye ahavuba nyine impande y'isoko, aheruka gupfa yishwe n'iginyo. Sikindi kintu camwishe, ni iginyo ryamwishe. Ndarikurire yiki, ndajya ndavuga ndarikurire yiki. Ubwo nawe uhora usanga ari kuraba uriraba rikakujena, ntabwo rizokujena kuko nama mbona mutonda ngo ndabasengere. Kubera iki? Ntihasenga iginyo kandi ntihakiza iginyo, ahubwo hakiza ikiri ndani mu muntu.
hakizikira indani mu muntu. Gute wisuzugura? Impamvu ndakivuze kino niki, hari umuntu yiraba ngo ndonze nta mataye ngo ndirabura. Uko nyene umeze. Uri mwiza kandi uri w'agaciro imbere y'Uwiteka. Nabavise yatondetse yaboze, nabavise yatondetse yabunzwe, ariko je warera. Ikintu cyose mu mwanya wacu. Pawulo igitambara asengeye cakiza abantu, ariko ijisho ryiwe ryamara ridimamwe amashira kandi rinuka. Iteka ryose ucubona umenga ni defo kuri wewe, ni break y'Imana, ni fre y'Imana ikubuza guporomoka, ikubuza kwirukanga nabi kugira ngo utagonga abantu, kuko nubagonga ni uzovunika. Ni Imana yishira ko fre kugira ngo wamugendera mu buntu bwayo. Umuntu akiramanta ngo ndi mugufi ariko atwengwa na muremure, uzumubwira uti gihe wewe ari kurakuruba muremure nanje nariko ndamanuka mba mugufi, wanguha genda bukebuke. Go slowly, genda bukebuke. Na muntu numwe nigeze mbona yabuze umugore n'ubege yaramurose, n'ugigimiza yaramurose, n'uwareheje 32 baramwanka, uwa 33 yaramwemeye. Nta numwe. Kubera iki? Hari ijambo ritugira beza tutari beza. Ubundi kuba kuri iyi si birahagije ko turi babijana kwijana, kuko isi ni mbi. Ariko kubw'ijambo ry'Uwiteka birahagije ko turi beza ijana kwijana. Kano mugatahane, ntukongere kwisuzugura rero ngo wiyanke. Haleluya. Paulo aba muri ubwo buzima, ha muri ubwo buzima. Haleluya. Abagalatiya 2:20 aratubwira neza ngo nabambanywe na Kristo. Haleluya. Nabambanywe nawe, nzuranwa nawe. Si jewe ndiho, ni Kristo ari muri jewe. Haleluya. Wikwihebura, wikwiganyira, wikwiheba, uri kumwe n'umwami w'abami, uri kumwe na mwami w'abami. Iri jambo narihawe itariki 24 z'ukwezi kwa mbere. Urumva iminsi heze 24 z'ukwezi kwa mbere, ndi ku musozi mu Cibitoki. Imana ituma umuntu, umuhanuzi, iramubwira ngo genda ubwire bajya abantu mu ishengero, ubabwire ko bakwiye kubakira kwitanguriro. Ubabwire ko bakwiye kubakira kwitanguriro. Itariki 24 mubakire kwitanguriro, mureke kuja murusha abantu. Gute ubona ingene buhire mukozi w'Imana. Paramaze ukubona ingene usengera umuntu, paramaze ukubona ingene munimba na majido bagakubita nawe ugatena. Ariko haheze umwaka wa mbere umuntu aracatonda ngo sengera. Uwe usenga Imana canke wiringiye abakozi b'Imana? Ejo ninapfa utaniletea musada. So none ninapfa bizoca bihererahe? Ariko ndagutangariza wewe uri hano, ndakubwira ngo turi imbere y'umwami aruta abandi bami bose. Turi imbere y'umutegetsi ategeka abandi bategetsi twese. Bose ikabategeka, twese ikadutegeka. Na muntu nubwo azoba ari umupanizi gute, Imana nimubwira ngo genda uhezagire naka atazoyumvira. Umugabo umwe yagiye mu rushengero, agenda kubititse. Pasiteri we yarasigaye yambara za costume, ariko costume zihinduka itaburiya zikagera ino. Bwana Yesu asifiwe sana. Zikagera ino, yarahengamye yarakubititse. Uwo mugabo yaravise amafaranga, aza afite ikibazo c'ingwara, aza mu rushengero.
ingwara yaramukubise, imitsi yaratabaguritse, yaramenaguritse. Baraza baramusengera, aramusengera, ari gihe impuzu ziba mbi, ariko amavuta ufise, amavuta Imana yaguhaye akabazura n'ibiziga, ibimuga bigahaguruka bikirukanga. Wambaye ubushwambagara, wambaye nabi, ariko amavuta Imana yaguhaye. Aramusengera, umunsi utangura kuja mu kibanza cawo. Buri kimwe cyose mu kibanza ca arakira, agaruka bibogare, atangura kurya inyama, atangura kumera neza. Yarangiza carigira, agenda kuri podium, pasiteri yaravuga ubutumwa, bagafashwa, agatangaza akavuga ati yamara turakenya ibi nibi, turabizi ingorane nizi. Taho akihorera, arisohokera, arigira. Pasiteri akajana agase ati ariko mana ko wandetse ujya nuba ukenda mubwire ko byase, mbere namubwira ati oya ntumubwire. Ati sawa. Hahera amezi 2-3, wa mugabo haca haza ikindi kibazo. Ndakunda aba bantu rero dusengera bagaca bagenda, iyo haza ikibazo baza ahantu batabarirwa, kandi Imana ibahezagire. Baza ahantu batabarirwa pe, ntibahibagira, bo barahamenya. Noneho Imana icitora wa mupasiteri ati genda. Yarazi nahaba kubera ibyo bibazo. Erega hari igihe Nyarucari umwiyegereza, umuronderamwo profizi murimo, ariko atacugambira gukora. Ariko Imana dukorera, Imana y'abanyarucari, Imana y'abasuzugurwa, iyo nyene ikamenya ingene bahemba. Aho aragenda, imwereka ikibazo, tikenda umusengera iki. Ati okay, ndagiye Mana. Ati none mbenga ninaheza nce ndamubwira nanje ko agakostime kaheza karato kapi, ibirato bigenda biraca mwamazi, ariko aratambuka. Ariko Imana iramuza ati ntumubwire, ntuvuge, je nzikorera. Sawa. Aragenda aramusengera, acamubwira ati ibi nibi. Yo ngo umukozi w'Imana ngo nuko nyene vyari bimeze. Sawa. Tibaye rero jewe ndagiye. Imana icimufata mukaniga aho nyene yigiriye. Ati sorry gatoya mukozi w'Imana. Ati mbega wambwiye ko cya kibanza c'ishengero gishaka ngahe? Ataya naya. Ati ico ni kibazo gitoya, kirasheki yegenda itora. Ati mugabo gatoya mukozi w'Imana. Wait, ati gatoya. Ati nawe wenda bona ukwiye no costume dushasha n'ibirato. Ati nawe wegenda. Haleluya. Ni Imana yakingumyi igahereza abasavyi bayo. Haleluya. Hari umuntu afashijwe n'ijambo ry'Imana, nindatsinzwe n'ijambo, avyaguruke ndamusengera. Umuntu atsinzwe n'ijambo, kuva uyu munsi wubakire kwitangurira. Wiringiye abana b'abantu, urababara, uranababazwa. Nyimba wumva wose Imana imbabazi, utera intambuko, utaravye uko wambaye n'ukusa, uce bugufi dusaba Imana imbabazi. Uzi ko hari igihe abantu biramanta bakarira ngo Imana ntiyabishuye, kandi vyavuye kuri bo nyene. Wiringiye nde? Ubwo wiringiye Yesu yakuje gutabaga, na karyo keza. Rimbura umutima wawe, raba ukuri, raba wadende bukiwe, raba uko aho wakoze ibidakogwa, uce bugufi mu mutima. Niko ndavuga ariko watanguye gusenga. Umuntu akiyanka, kongera akiyanka, atariwe, atebirake ku Mana, ariko atariyo. Wagendeye he? Usengute? Nuyuhe mwanya umarana n'Uwiteka Imana? Mana uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, zina riruta yandi mazina, zina rihambaye kandi rikomeye. Ijambo ryawe n'ukuri, kandi ijambo ryawe rirarema. Nta na rimwe ijambo ryawe rizira ubusa. Iyo urinze wemera ko rivugwa, haba hari impamvu, haba hari igituma. None turasenze, uduharire, uhere kuri je warivuze, umparire, undengere, kuko nanje singororose. Ndagwanywa n'umubiri, nkagwanywa n'isi, nkagwanywa na Satani.
kandi n'ikiruta ivyo ijambo rirambwira ngo nta mwiza ariho uretse wewe wenyene Uwiteka Imana. Turasavye imbabazi mu mitima yacu, turihanye aho tutasenze twari gusenga, aho twiyagirije, aho twagerereye kure, aho twiyumviriye tugasindwa, tuvukamye ku gicaniro cawe Uwiteka duharire uturengere Mwami, amaraso yawe atugaragareho, aho twiringiye abana b'abantu kandi ari wowe waducunguye, twongeye kugucumita cumu mu rubavu, uduharire. Twarapfumwe igihe twiringira abana b'abantu, kuko ijambo ryavuze ngo arapfumwe wiringira umwana w'umuntu. Natwe twarapfumwe, hari twe twivumishije. None turasavye imbabazi mukunzi mwiza, turasavye imbabazi uduharire, ubwanje umharire. Ndasengeye ubwoko bwawe, reka ubuharire, reka uburengere, reka ubutwikire. Amaraso yawe niyo duhamagaye, amaraso yawe niyo twingize. Kenshi twiringira turondera dusenga dusaba ibifatika, ariko Mwami n'iri joro woza, n'iri joro woza. N'iri joro woza Yesu we, dukomeze Mwami, dukomeze Mwami, dukomeze uduharire, dukomeze uturengere, dukomeze udutaba, dukomeze uduhanagura ibyaha byacu. Uyu mwanya turavavanuye na Satani n'ibikorerwa vyiwe vyose, turavavanuye nawe. Ubutumwa bwiza n'ubutumwa bwiza koko, kuko uri mwiza ariwe kutubwira ubutumwa bwiza, kuko ari wewe uharira. Nasenze Mwami ngo duharire, harira umuntu wese ari hano, hari umuntu wese afukamye, umuntu wese yigaye mu mutima, umurengere umubabarire, umurengere umugirire ikigongwe. Urakoze Mana, turagushimiye kuduhariye, tugukomeye amashi menshi kubw'izina ryawe ryera. Amen. Oh haleluya. Hari umuntu yotera haleluya.